ikintu ntazibagira ni kurara inzara man je naraye inzara inshuro nyinshi kandi ndi muhira nararaye inzara inshuro nyinshi rero nimba aho bari ikintu camvuruga cane gose ni kurara nafunguye ndibuka yuko nahora mvi wacu ku magara n'ikinga matabaro nkagenda ndagikanyaga nkaza mu Kibenga hari umukobwa nari naragombye no kwiyandikako tatuwaje ndamwiyandikeko izina ryiwe David akava ku magara urumva n'umwana muto y'inka mu 8 mu Kibenga ho nkaza mu Kibenga nje kuraba basi uwo mukobwa y'ubuko fuma ndabira mu myenge ya portail canke ngira tombora ko portail boyugurura kugira gusa ndamubone uko umutima usubira mu nda kugira ngo ushikire ubutunzi myabwo bisaba yuko uronka abantu ko hana mu Yaga TV mukora cyane kugira ngo muronke abantu bakurikirana ibiganiro byanyu rero umaze kuronka abantu mukabana neza bakagukunda ni Imana ibigombye kugufyondera akantu ariko David uragirizwa ko umuntu afise akarimi karyoshe afise amajambo menshi ubwo nta majambo urasezeranira abantu ugasanga uranabeshe abavuga ko je nkoresha agashavu jewe sinemera ikiyumviro kivuye ku wundi muntu je sinshobora kuvuga ngo we ngo umpanure je sinshobora kukwakira we uje nguje kumpanura oya kiretse jewe ari je ndagusavye impanuro ntiwemera uguhanura ntibikunda haruhande y'iburi mbishibonobono ikintu kijanye na ico twita inflation iduga ry'ibiciro tuzohangana kubiribwa byose cyane ikintu cyose kigwa ngaha ikintu cyose umuntu akenera ngaha tuzohangana kugeza nsubiye kubona umuntu agiye gusuma akagenda atwaye inoti ya 2000. Yes bakunzi ba Gato TV, this is Mr Vibe. Ndanezerewe cyane kuko iki ni kiganiro nkoze nkigira mariage. Rero sindi buvuge ngo baramutsa nk'umuntu mushasha rero nivyo David twakwakiriye na Yaga itaratera imbere by the way. Bashaka kuramutsa abakunzi ba Yaga bashasha ndetse n'abakunzi bawe nyene batari bakozi yuko uri umukunzi wa Yaga. Murakoze ku mazina yanje ndi David Tuyisabe ndaramukije abariko baradukurikirana kuri Yaga TV nongera ndabashimira kubera twabanye namwe mubana natwe kuva mu ntango y'ibikorwa byanje kandi nkuko na Mr Vibe abivuze na Yaga ntiyari bwatera imbere reka naje sinari bwari intambwe ntari bwateye nimburuzwa ntiyari bwaze buzima hanyuma ndakire kwanza na Mr Vibe nyene ndamuha ikaze mu muryango w'abubatsi anako je namaze bikwinjiramwo karibu cyane turagukeje uzugira urugo rwiza ibisigaye navyo tubatanzi ndi David benshi muzwi izina rya Kibonobono natanguye mboneka kuri Yaga ndiko ndavuga ivy'uburimi bw'Kibonobono ndaza kubashiriramo amaenseri babibone abango bakacagenda bandika ngo umuti w'igitoro ngo urabonetse byo gutwika namukacamo jari ya muntu katse warashonje ibiki n'ibindi byinshi nyene munci intege mugabo kandi ndabashimiye ivyo mwandika byose byabaye byiza no munsi bitugejeje aho tugeze ariho haha mubona turi. Yes David, mbere yuko twinjira mu bibazo abene gihugu bagiye baratubaza urazi ko duheruka muri no lancement y'irya microfinance turafise ikibazo gute ino projet watanguje y'ikibonobono yahuriranye n'ibihe
vy'ikena ry'igitoro twari turimo mu gihugu cacu vyarahuriranye canke n'inyishu watoye vyarindi umuntu ati iyo habaye ikibazo aca yiyumvira inyishu? urakoze oya bo reka mbanze mvuge gato kuri ico muvuze ngo cikena ry'igitoro mu gihugu oya ahubwo sikena ry'igitoro ryonyene mu gihugu ahubwo hariho no kugene usanga ibihugu bikomakomeye bijya bitanga ivyegeranyo mpuzamakungu baguma bandika bavuga yuko Uburundi arico gihugu ca mbere gikenye mw'isi ni kuvuga mu bihugu byose biri kw'isi ariko rero sinovuga ngo iyi projet ivyo ndiko ndakora ngo ni ibintu niyumviriye Mr Vibe Jesse uvuze ko ari byo niyumviriye yego niko tubibona niko tubifata mugabo jewe nk'umuntu ndakunda kuvuga nk'umuntu nakuriye mu mashengero aya y'abakizwa hari ibintu twita vision ibintu twita iyerekwa canke indoto hari n'ibyo twita inspiration ukaraba gasanga ubonye nk'umuntu ivyo yakoze ukumva nawe birakwinspire nyene ukavuga ati nanje je ndashaka nzomere nkanaga agira rero umuhigo ukavuga ati jewe nzokore ikintu nka kirya rero ugiye kuraba ivyo ndiko ndakora twava tubishira mu uwo mugwi muri kimwe muri ivyo ndondaguye ushobora gusanga ari yerekwa ushobora gusanga ari indoto ushobora gusanga ari inspiration canke ari ubuntu ugasanga ni nk'Imana yari yarateguye ati Imana yarateguye ati iki kintu ndakeneye ko kizokorwa mu Burundi abarundi nabo bakimenye canke sinzi mugabo rero ugasanga rero yantoye itoye jewe ati genda bari wewe useruka ukore ivyo bintu uba muri ico gihe birangora kwivuga ngo ibintu ngo nivyo niyumviriye hari igihe biterwa no mu muryango ivyo wabonye jewe narigeze ngomba kugira mariage mu 2023 aho nagomba ngire mariage muri sare y'ibihumbi 200 hariya mu Gisyo urumva mugabo imbere yuko iyo mariage iba sinzi ko hari imbere nuko hari inyuma mvumenga hari imbere hari ukuntu nagiye kuri mariage ya mukuru wanje ni mukuru wanje kuko avukana baravukana muri Kenya akorera hari yako baziranotse rero n'umuntu ziranotse urabona ko agukoresheje utitwaye nabi uratunga uratungisha utegereza kujya musaza abahemba neza Imana imuhezagira rero uwo muhungu yarakoze mariage ibera mu Kinindo ibera muri jardin ibera ebana yaje kudutumira avuga ati umuryango wose mwene nazogira ikintu kimwe muwumpa gusa muzohashike ngezeho narabonye V8 sibiri narabonye abana bazanwe na V8 irabururutsa gusa bashika batanga bamuha amakado bacongera basura muri V8 fye n'igipolisi kiri ngaho ndabiraba ndavuga shaje kweri nanje nzogira mariage isa niyo ego sinamushikiriye mugabo naje yabere muri jardin rero urumva ivyo bivanye n'ivyo uba wabonye canke hari igihe ugira umuhigo mugabo ikintu kiba gikenewe muri ivyo vyose ni kwicara ugatuza gutuza n'ikinyarwanda kwicara nyene ugatekana ikibonobono nagiye kukivuga inyuma y'umwaka urenga narakimenye ubwo sinabona aho nohera nabanje rero gutekana none muri iyo periode yo gutekana ntiwagize ubwoba ko hari abandi bazovumbura oya hari igihe ibintu uheba nka kwa kundi nyene nagwa nk'akarorero je ndibuka yuko hari umukobwa sinomuvuga kubera n'ikiganiro azohava kibona tukiri bato twiga nko mu 8 kandi nyene vyo gukunda umuntu usanga ashushe ndibuka yuko nahora mvi wacu ku magara n'ikinga matabaro nkagenda ndagikanyaga nkaza nga mu Kibenga hari umukobwa nari naragombye no kwiyandikako tatuwaje yandikeko izina ryiwe David akava ku magara
urumva n'umwana muto y'inka mu 8 mu Kibenga ho nkaza mu Kibenga nje kuraba basi uwo mukobwa y'uko fuma ndabira mu myenge ya portail canke ngira tombora ko portail boyugurura kugira gusa ndamubone uko umutima uca usubira mu nda mugabo haragera igihe ukabona ati je kweri uyu muntu reka mve nyuma kweri ubusu wanje ugaheba kubera nyine uvuga ati aha si jewe rero je kuva kiyono ubundi ndakimenya harageze igihe rero ntekana ibi isi mbona naho vyohera reka nicare ntekana je mbere mu gutekana kiwanje we nabonye menga urumukizwa uhava bitahu nace nigira gusenga muri babandi bagenda gutitiriza bavyitangane gutitiriza ku musozi kenshi wamuce uca nk'urengana ngo waraciye mu buzima bubi ariko benshi baribaza David yaraciye mu buzima bubi koko cyo numuhe ubuzima wowe waciye mutazokwibagira bubi uyu muhungu nane uko ravuga ibintu nk'ivyo sinovuga ikiganiro cava kiba kirekire ico nibuka coco nuko ikintu ntazibagira kurara inzara man je naraye inzara incuro nyinshi kandi ndi muhira nararaye inzara incuro nyinshi rero nimba aho bari ikintu camvuruga cane gose ni kurara nafunguye ico rero sinociba kandi uvuze kurara inzara aho mu gitondo wavuga ati basi ibi vyo mwijoro ndabironke mwijoro ndabiro vyo tujya mu gitondo ivyo nivyiwanyu mwebwe sinzingira yo mwakuriye mwe mwajya mu gitondo na sasta ni wabaza oya byarashika kuraje mama abavyeyi barapambana kuri banje iki gafashanya nyene tugasora kugira dufungure gusanga nyene ibintu nyene ni fru kakora twara abana benshi 13 buzima iki urumva kurara inzara byarashika kenshi rero je byarambabaza cyane gose ku buryo nyene nk'ico sinzocibagira rero nariko ndakubwira wibereye aho rero utekanye haragera igihe ico rero novuga ngarutse kuri ku ntumbero novuga yuko bwabaye nk'ubuntu bw'Imana nagiriwe hajanye n'Imana ivuga ati boje ngomba ndagufyondera akantu voilà ngomba ndakugaburire wa mwana je ngomba ndakugire umuntu abantu bakumenye abantu benshi baranzi iyo ndiko ndagenda kandi ndiko ndanyonga imodoka ntadugije ibiyo nkejo vyarashitse abantu bashika nko kuri hafi 10 ndiko ndarengana kibonobono gute kibonobono urumva nk'ubu urabona ngaha aha mukanya ana kano kantu ngene gafunze izi ni note nkaka na iki ni icayi mejeje guhabwa n'umuntu wo mu Butaliyano wo mu Butaliyano urabona ayansigiye ukunyene urabona ndavuze ati okay David icayi hana ikicayi nubwo ntaragifungura vy'ukuri si icayi vraiment si icayi cyo ngaho oy uraba n'agastoke karimo rero aha ubu niho ngeze aho ushaka kubona umuntu aza akavuga ati respect majambo yonyene nko mu gitondo narosano ari ibintu nazindutse nandika muri group narosa abantu banjandikira ambwira ati iyo umaze nk'imisi utandika cyangwa utavuga ndababara kuko we uranyigisha urandemesha urumva gushika ubu ndafise abo nigisha abo ndemesha no musi ndasa abantu banzi bifuza yuko mvuga umva ngaho oye ubwo n'ubuntu bw'Imana kuko ubutunzi kugira ubushikire ubwo butunzi turondera abajene mu nyumva n'abandi mwese mu nyumva kugira ngo ushikire ubutunzi myabwo bisaba yuko uronka abantu bisaba kuronka abantu ko hana mwe Yaga TV mukora cyane kugira ngo muronke abantu bakurikirana ibi biganiro vyanyu rero umaze kuronka abantu mukabana neza bakagukunda ni Imana ibigombye kugufyondera akantu David uvuze ati ni kubera abantu wewe kugira ushobore kuronka abantu
mu gisagara ca Bujumbura antuka nibuka ngo siho wakoriye nivyo wambwiye. Oya siho nakuriye, je nakuriye ku Magara. Ariko tukabona igihe meruka ngaha muri ryaransema haje abantu bava mu ntara zose z'igihugu tutabeshanye. None kugira David ashobore kwegeranyiriza abantu na cane cane mu ntara atanavukiyemo byagenze gute? Je nakubwiye, je bijya navyo noshobora Mr Vibe. Je ubwanje nka David. Je navyo noshobora. Oya ni Imana. Je nawe urabura ubwenge. Oya n'ubundi munsi uzokumva mvuze ngo ibi iye ngo nije nabikoze ngo nije ndabikora. Jewe nde muri kino gihugu mvuka mu muryango uwuhe ku buryo no kwegeranya we nuvuze ko ari nga muri Lansem. Yego. Je narinjiye gutya mbona ingoma zitanguye kuvuga, mbona abantu bagandagaje ngaho. Naruse ubwoba. Ibi ni biki? Abantu baragwana bari ko bariyandikisha rega hajya. Navuga ibi ni biki? Iyi microfinance si nigeze kugomba kuyigira mu 2020 kumbure na 3 na 4 biranka. Mugabo warabonye hajya ingene habaye induru batanguranwa kugurura amakonti. Nivyo noje mvuga ngo ni jewe. Si jewe si jewe kabisa. Ariko David uragirizwa ko umuntu afise akarimi karyoshe, afise amajambo menshi. Ubwo nta majambo urasezeranira abantu ugasanga uranabeshe. Si kiretse ari bo baje kubimbwira akambwira ati wewe hari ikintu wasezeranye wavuze kitaraba. Muri ibi ico mvuga ntaco ndabona kitaraba. Ariko iyo microfinance mwarasubije amahera warizeza abantu yuko bitegeza kugenda neza. Bwari ububeshi canke ni ntambamyi zabaye? Oya ni bwari ububeshi. Urumva urabona turiko turakora ivyo bintu abantu baravuga ati barumva ko ivyo mvuga bishobora kuba vyogira ikimazi kinini. Rero aca haboneka akagwi k'abantu b'aba diaspora baca bashaka ngo bampe amahera yose akenewe muri microfinance. Mugabo ngo bace bazana abiwabo abaribo bakurikirana bazoba abakuru ijya komite nyene z'ijya komite z'imbere. Jewe rero nca ndanka maze kwanka rero hariho vyababaje gose. We rero bimubabaza kubera yuko yari nanagombye no kumbwira ngo ibi bintu byo kurima ikibonobono ngo ndamuhe ngo igice c'ubumanuko cose c'igihugu ngo abariwe ngo azorimisha ngo ikibonobono ngo bose bashoriwe. Urumva jewe ndanka rero acavuga ngo n'umuntu adashoboka. Kandi ntiwavyanse kubw'inyungu zawe? Je nta nyungu zo muri ibi vyanje ndabonamwe. Mugabo ndamaze kubibona ko nk'ubu nambaye impeta nakoze mariage nakorewe n'abantu. Iyo niyo nyungu ya mbere maze kubona. Urafise n'imodoka? Nta modoka nimwe jewe mfise. Nta modoka nimwe jewe mfise. Zigiramo nta nimwe ari gwawe? Ari imodoka zirenga hafi ngirani zirarenga 10. Nta nimwe nyanditsweko. Nta nimwe nyanditsweko kandi je nashaka ndahindura. Urana nk'ubu ndashaka gutora Voxi, ndashaka gutora hariho n'iyindi yari ihagaze hajya izimvye cyane. Hariho ni ijya rava iri hajya ubona, hariyo iyo Probox iri ngaho ubona, hari izindi batwaye hariya urabona. Ngabo izo zose ziri ngaho nta nimwe nyanditsweko. Je namahera kugura imodoka noronka nta ndaronka. Ni igiki wobwira abantu baba bagomba guprofita abo bafashije? Si ikintu ciza guprofita uwo wafashije. Kenshi yego ndamura ndavyumva mu gusa ndasaba Imana je ntibizonshikire kubera ngaha ndamaze kuronka abavuga ko nabafashije. Ariko ayo majambo vraiment sindayumva iwawe. Uwagombye kuvuga nabi nagutore. Hari igihe bo nabivuga mugabo
kandi hari n'igihe rega hajya baba babivuga ari ivyo ugasanga n'ivyo ivyo bintu birahari mugabo uvyumvise gikuru ni kumenya ati ahantu aka kantu si keza reka ndagakosora rero guprofita wagufashije uwo wafashije plutôt si ikintu ciza kubera iki kubera iki none mva ko uriko urashira umuntu mu bucakara uraranda kubwiza ukuri si jambo ry'Imana mba kuvuga ngaha urana abantu bose ubona ngaha abantu b'Imana wangu abantu b'Imana nta muntu n'umwe ukwiye guhagarikamwo kandi bose barakeneye ubuzima bwiza gufata rero umuntu ngo kubera ko wamufashije sivyo ukacemo profita sivyo umaze tuvuze guprofita umuntu ni kuvuga yuko uriko uramukoresha nk'ubu je ndashobora guha nk'akazi umuntu ngaha muri microfinance nabonye neza ko yarabayeho ubuzima bubi sivyo mugabo nkaca ndamukoresha akazi kanini naki wawe ugashira nk'akazi kari kogwa n'abantu bane akaja gakora ari wenyene kuri wa mushahara nyene ugenewe umuntu umwe umva ko ngaho buri kura profita uwo witwa ko wafashije sivyo none washatse kuvuga revyo wumva ari ibintu vyiza ariko uravugwa ko nimba bitahindutse kukoresha agashavu rimwe na rimwe mu kurongora abantu ego je ndi umu dictateur abatabitahura ukwiye kubasigurira iki abantu usanga bafite ababosi bataha akaryo abo bakoresha gute ko gukora ibintu bishakiye ku kazi bosi ndabitahuye neza ikibazo sinagitahuye mugabo reka nivuge jewe urumva jewe kugira utahure nk'ivyo mvuze ngo ndi umu dictateur ni jambo ribi ugiye kuraba nejo hari umuntu yavyanditse muri groupe jenshi navuga ati ngaha hakora leadership autoritaire urumva hamaca avuga ngwego ngo leadership ngo autoritaire ngo ariko ngo atari dictateur jenshi avuga ati oya ahubwo ni dictateur nyene jenda kudicta nturinde kuja kure nturinde kuja kure gutyaye kubera urazi impamvu jewe ndazi nk'abo kumva bino bintu mvuze abantu benshi bo kritika bakavuga nabi kubera iryo jambo dictature abazungu bararyanditse ko cyane gose bagerageza kwerekana yuko nk'abantu bagomvye guteza imbere ibihugu vyabo bakoresheje inzira bo badashaka unyumve neza ngaha umuntu wese abazungu babona agomba guteza imbere igihugu ciwe akoresheje inzira umuzungu adashaka umuzungu yaca mwandika akavuga ko ari umudictateur mugabo ugiye gukurikirana nk'ubu hari abantu benshi tuzi bitwa aba dictateur mugabo ugiye kuraba ibikorwa vyabo ugasanga vyari vyiza nk'akarorero nka Gaddafi sivyo bavuga ko ugiye kuraba ico bamuhoye bavuga ko yari nk'umudictateur mugabo ugiye kuraba ego nubwo atanyandiko zirasohoka neza zemeza ko yari umudictateur basi yatwaza intwaro y'umukazo rero ibihugu bimeze nk'izi project twebwe dukora mva bwenge zisaba ama technique zisaba umwanya zisaba kwiyumvira vyimbitse uba ufise abantu baje gukorana nawe cyangwa gukora iwawe badakurikiye vision barondera umushahara sivyo uyo muntu rero uciye umureka ngo agumane ivyo bintu vyiwe ntumushire ko press umwinjizemo niyo vision yawe sivyo igihe rero umuntu aba ariko arakora kugira ngo yinjize vision mu bakozi abakozi bimutwara ingufu nyinshi usanga rero yanashavuye hari igihe rero biba ngombwa kukankama igihe biba ngombwa ko ebana ufata n'ingingo runaka none rero arinda gatoya rero abavuga ko je nkoresha agashavu jewe sinemera ikiyumviro kivuye ku wundi muntu je sinshobora kuvuga ngo we ngo umpanure je sinshobora kukwakira we uje ngo uje kumpanura oya kiretse jewe ari je ndagusavye impanuro ntiwemera uguhanura ntibikunda none ariko Imana niyo yonyene itihenda ivyo rero kugira ubitahure sivyo
uzoze dukore ikindi kiganiro ndabigusigurira. Ibihugu vyose abantu bose bashitse muri ibi vya kibonobono iyo nemera impanuro z'abantu aha tugeze ngane tuba turahagera. Kandi ikindi kintu naco igihe cyose je ngerageje gushira mu ngiro ivyo nahanuwe n'abantu cananirwa. Nayo ni impano. Sinzi ko ari impano, je nahavuye mbona yuko burya atari wewe wamanitse utaramanika amaboko, utarumva ko womanika amaboko, wobandanya aho nyene urashobora kubonaho inzira. Wow. Mugabo ari abantu baba bashaka yuko batumanikisha amaboko twebwe tutarageraho tubona ko amaboko tuyamanika. Ukiciyumvamwo utuguvu, niwemera umuntu agukatisha. Kubera namo ndakabwire nta kintu na kimwe uzokora ngo gishimwe na bose, nta nico uzokora ngo cankwe na bose. Oya, aha mu Burundi biravugwa witwa Micombero, rero bibaza ko atabakunzi yari afise. Na benshi nta kintu na kimwe wokora ngaha kw'isi ngo gishimwe na bose, nta nico wokora ngo mugabo. Kenshi abantu bagomba guhanura uwaserutse, uwibonekeje, kwera bamubonye ataraboneka none umuhanura bamukuye. None uwo muntu yapambanye kugeza naho yibonekeza, wewe ugomba uca umuzi inguvu yakoresheje. Ariko David cangira ubwoba ubwo nta ntambamye uhora ugira ukasanga hari amahera wa dépense utari ku dépensa kubera gukurikirana ibintu wewe utaronka impanuro nyinshi. Utaronka impanuro ziki rero? Ariko ndibuka ngaha waratweretse abahinga bakurikiranye ibintu by'amahojistrema y'ibintu bitandukanye. Jewe nije ndakurondera. Pana wewe nguraje ngurumva ngo je kumbwira ngo vyumbwira. Kora wewe ntubuzi ingene je mbayeho. Rega nana nkaha tubwe leta yaraje tubwira ati abajene nimuhange amaso leta mwese nimurondere nimukreye akazi, sivyo? Twese tugenda ngaha turakereya ubuzi kugira ngo turabe ko twobaho, sivyo? Hanyuma biratubwira tuke nimugira amakoperative, turagenda turagira ayo makoperative. Mugabo uba wijariye nko ngaha ukazona nk'umuntu wo mu kigo runaka ca leta aje kukubwira itegeko ryasinywe muri 84. Urumva ngo itegeko ngo ngaha ngo rikurarenga ngo itegeko ngo article ngo naka ngo yo mu 1984 ngo ugenga ngo ivy'abakozi canke akarorero ngo ivuga ngo gutya. Cere ndakunda guca ndababaza none ibi bintu mwebwe muravyimvira ko neza kwera. Umuntu yashizeho itegeko ryo muri 84, uno munsi turi mu 2026, jewe 84 sinariho. None ugomba gute ko jewe wo mu 2026 nisunga itegeko ryo mu 2084 ntarabaho no warishizeho yaranapfuye. None je no rimenya gute? Mbego umuntu yarishizeho ubuzima bwo muri iki gihe tugeze arabuze. Numva nko ngaho nk'umuntu urambwira gutyoye ndavuga wangaye we ntuhanurwa, niko ndakubwira ico amategeko avuga. Sikuvuga ngo ndakugaye. Ayo mategeko wari kuranzanira yanditse mu gitabo ciwawe kiri mu biro iwawe. None ukeneye mbanza ngende nzunguruke mu mabiro yose ari muri kino gihugu ngo ndiko ndagenda gusoma amategeko? Abwo wewe wanyumvise ndiko ndakora, sivyo? Kufise imodoka ya leta ngaho oya inywa n'igitoro ca leta, wewe cuza unyegere kumenya n'icubahiro yama ahanura abantu gushika ku matera. Wewe cuza kuri tere uza ati bana gute ni sawa, wewe uri nakaye twumvise uri kurakora ibi n'ibi. Tunone burya ko hariho amategeko ameze ukuntu ubona wo yisunga nukuri. Rero ubinyeretse ukabisigurira ukanyereka akamaro kavyo hama nkareka kuvyisunga, aho rero niho rero woheza ukavuga ati uyu muntu sivyo ntahanungwa
ntiyisunga amategeko mugabo nk'ubu uciyuza ngo urumva ngo ivyo akora byose ngo ntivyisunga amategeko ugara uramuhoteye sinzi ko ngaho nyumva aka kantu ningira kimaze shaka rero yuko wewe uje kumpanura sivyo sindavyanka ntiwumve mbere ndagakosore neza gatomoreke neza ntitwanka abaduhanura hari n'igihe twanka uburyo babivugamwo ubundi bwo nk'ubu jewe wavuze ngo naraberetse abahinga ngaha nk'iyi microfinance je sindimwo nta vya microfinance je ntavyo nzi kabo je naragize iciyumviro maze kugira ari iciyumviro ndagiha abahinga babizi nije ndabarondera mugabo je uje undondera ukaza umbwira ngo urumva ngo je ngo ndumuhinga muri ibi ngo namanda guhanure ngo ibitwo bikiruku hasi ndakwemerera kandi ngo ibi ngo kuramwo ngo ibi ngo ushiremo ibi aho sindakwemerera kuko urashobora kuba uje saa 8 mugabo saa 4 twari kumwe n'undi w'umuhinga saza genge bwa burayobe ndakurahiye ako agatahu urashobora kuza saa 8 ngo je ngo nakoze hana ukadondagura nk'ahantu 10 saa 4 twari kumwe n'uwakoze 15 atavyo waruzi we rero once ivyo ubonye ntakumvira canke nanse gushira mu ngiro ivyo ubushaka kigenda baba ngo ntahanurwa ngo ntiyumva hama wa undi nawe twari kumwe so David ngomba utubwire bishasha imbere yuko turangiza ikiganiro bishasha ni iki bishasha biraboneka vya hatari uretse ko vuba tuzobahamagara hariho ikintu gikomeye gose kiko kiraba muri kibonobono muto inyuma ya microfinance hariho ibindi bintu bimeze nk'ibitangaza bizobatangaza mwese Burundi bwose n'inyuma y'igihugu mwese je ngomba niruke nkuko nagumye ndabivuga kuva mu ntango yes haruhande y'uburimbi bw'ikibonobono ikintu kijanye na ico twita inflation iduga ry'ibiciro tuzohangana kubiribwa byose cyane ikintu cyose kigwa ngaha ikintu cyose umuntu akenera ngaha tuzohangana umuhongo pamba gusa ntonci intege wenda kwaje pamba kandi ntuzintera kirese umunsi numvise izo mfise ko zagabanutse zoguhamagara ati ntera intege mungu jewe zirahetse ikintu cyose kibonobono agomba pambane gushika igiciro cyayo kigabanutse kugeza nsubiye kubona umuntu agiye gusuma akagenda atwaye inoti ya 2000 agataha asumye kugeza mbonye urabona mbonye umuntu agenda ku isoko kusuma ajanye inoti ya 2